iki cigwa ni cigwa gihambaye cane kuri uwo muntu wese, kuri uwo murundi wese agikunda igihugu c'Uburundi. Apana umuntu w'indyarya, apana umurundi w'indyarya. Nivyaba nkenerwa ufata agakaramu n'urupapuro uzurandika, canke uhejeje kucumviriza usubizemwo ucinovore. Reka mvuge ivyiyumviro bikuru bikuru birimwo, ibisigaye muraza kuvyiyumviririza. Ica mbere, mu Burundi hasigaye hariho abantu babayeho nk'urusyo, babayeho nk'umusozi ku bandi. Ica kabiri, mu Burundi hariho akagwi k'abantu Rufyiri yise abagangesteri n'abasuma bo ku rwego rwo hejuru. Ubwa gatatu ati birababaje kuri twebwe abarundi kuva imyaka n'iyindi tuguma tugarukana ya majambo ngo heze imyaka 5, heze imyaka 10 ngo haca haba uruhagarara mu Burundi, amatora yanswe kubera yateguwe nabi. Ati kandi ivyo byose ni twebwe tuvyitera kuko twemera tugashira imbunuza imbere. Ati hageze ko twikura kwimbunuza. Ica kane ati eheraba mwese, ati eheraba abarundi, ibibazo turimwe mu Burundi. Hariho abantu rero batemera yuko ibibazo bisigaye vyarenze. Okay, ako karako ncishijemo muraza kuvyumva. Ica gatanu ati ibaze nawe igihugu c'Uburundi uzovuga yuko wakimariye iki? Ubwa gatandatu ati iyo mu buzima utararonka ico wumva woshobora gupfira nturabaho. Nimba Barundi tutarabona yuko twoshobora no gupfira igihugu kugira ngo kive mu menyo y'ingwe, aho ntiturabaho. Ubwo munani, nta kuntu na kumwe twoshobora gushika kwiterambere rirama, twoshobora kugira amatora meza, twoshobora gukora ibikorwa vya misi yose tutaragira digitalization. Na digitalization y'akaranga muntu itarashoboka, tugikoresha karanga muntu k'ibipapuro. Kamwe bashobora gukorera uburanga muntu 100 abantu batabaho. Iki 9 aravuga ati igiturire n'umuvumo ku gihugu c'Uburundi. Atuba abantu babasuma, abantu ba mbere mu kurya ibiturire nibo bahabwa intebe. Iki 10 ati igihugu c'Uburundi abantu ba mbere bafise uruhara ruhambaye kugira ngo gikire, kugira ngo kive mu kangaratete kirimwo, n'abarundi bari mu mahanga. Ati abo barundi bonyene ni bashobora gukoresha uruhara rukomeye kugira ngo hashobore kubaho ibiganiro vyotuma tuganira ku ngorane zose dufise tukazitorera umuti. Ati kuko abo barundi nibo bafise umwidegemvyo wo kuvuga. Abandi bobo basa nabugaranywe, abandi bobo bari kwitera bwoba. Turi kwishure hariho umuhankadrere twita Nzopfejo. Abanyeshure bose bamwita Nzopfejo. Yari muto nyene, muravyumva namwe. Vyira aravuga ati abarundi twige kubaho nk'abazopfejo kuko igihugu c'Uburundi kiraturindiriye. Tuzovuga ko twakimariye iki kandi tuguma tubona ibibazo, hanyuma ivyo bibazo ntidushobore kubitorera umuti. Ndagutumiye rero uza guheza iki cigwa wize wumvise watahuye yuko uruhara rwawe ari ntangere kugira ngo dushobore gukiza igihugu c'Uburundi, na cane wewe uri mu mahanga uri kuranyumviriza. Ubu rero reka tuve mu majambo tuje mu bikorwa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Nta murundi aba mu mahanga amaze imyaka n'imyaka ashobora kuvuga mwarumvise ngo uya hasigaye mu Burundi bavuga ngo nyakubahwa cyane. Ivyo muramaze kuvyumva ni cubahiro. Ibintu byo kunezereza ibigumbagumba ni ibintu bibi cyane. Wosisha ariko tubatoba jewe ahubwo n'ababujije. Umukuru w'igihugu n'umuntu nubaha cyane kandi ni itegeko ko umuntu atwara umwubaha. Ijya mbona kazoza
ntizogenda ishobotse tugifise abantu b'abasuma b'ababandi bafise ijambo mu gihugu. Ko abantu baronka amabanga y'igihugu babanza kwigwako. Mbega bakuze biba mu Rugarama, ega ari abantu bakura biba mu Rusenge, biba mu Rugarama, bashitse mw'ishuri bakiba amanota, bashitse mw'ishuri baca biba mu biga ca leta. None wowe bashobora gusigura ukungene kuva mu mwaka wa 2006 hagiyeho itegeko ry'uko berekana ubutunzi bafise abantu bari mu nzego z'igihugu. Bagare nino sari kaba byarase. Wowe urumva kuvuga abasuma bafise nini? Mbe imbunuzi jambo imbunuzi uravyumva wewe. Ni hamwe umuntu ataca amaze ari wafata ijambo imbere y'abantu yashika mu bagabo kari wasoma imbere y'abandi. Ivyo nitwe bw'abarundi turituma biba. Kandi iyo igihugu kigwijije imbunuza usanga umbabarire hari abandi babivuga bigakomereza. Mugabo umuntu atemera critique nawene harya abafise ikibazo gukebugwa nugukebugwa kuko erega imbunuza ziraba nije natanguye kubivuga ngo gasaro ntiyabivuze no ijambo ritabereye na Bibiliya irabivuga. Urazi yuko atamuntu agendesha imodoka ashobora kubisa umuntu w'amaguru mwakino gihugu ntibibaho. Ivyo rero nibikwereka ubunyamaswa n'ububunuza twebwe tugeze. Hariho abantu bamwe bamwe bitiranya umugambo utwara bakawitiranya n'igihugu. Umuntu afise ikiringo abaho n'ikiringo aviraho mw'isi. Mugabo igihugu coco ntigihera kigumaho. Murabona abari bakomeye mu myaka ya 60 ubu nta numwe nabavuga ko navuga je Rufyiri nkora nk'uzopfejo kubera mwinosi Imana nizotubaza ibintu twahariye izotubaza ibintu twahakoze. Umuyo umuntu ariho adafise ikintu ashobora gupfira ntabazi igituma yabarayabayeho. Igiturire n'undi abisiwe n'umuvumo ku gihugu. Yumvire tumaze imyaka 30 twikukiye muga turacakoresha karanga muri gikaratasi guhara abantu tw'abarundi ari abakongomani. Ego no musi ari abantu tw'abarundi ari abanyarwanda. Je navyo mwari muzi mwebwe. Jewe ndemera neza yuko impinduka abarundi bari mu mahanga ari bo bambere bazozizana kuko bo barafise ibintu bavumye hano ahana hari. Ariko ntibari mu bafata ingingo mu gihugu. Erega mbega ndaguha karorero. Mbega ntunzenya Gandhi yafata ingingo yihe ko yazanye impinduka mu gihe cyiwe. Igihugu gifasha akagwe k'abantu bakeyi. Urabona iki gicapo kiri kuri umupira nambaye aho usanga akagwe k'abantu 3 4 5 bagomba kwizizira ibintu by'igihugu mugabo mamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bakaja mu bukene butagira izina. Aha rero niho twese dufatira kugira ngo twese tugume tuvuga kuko abo bantu iyo ucusanga bashyize nk'abagangesiteri muri sosiyete mu gihugu. Iyo rero abo bantu bose batamaze kumva yuko abo bantu ari abasi b'igihugu ntibiragora kubagwanya. Mugabo twese tukajefatanya n'abandi kugira ngo turaba amastrategy ay'ibihugu bimwe byagize n'ibindi byagize kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Mugabo ico mwomenya coco nuko atagihugu na kimwe kwisi gishobora gutsimbataza intwari bereye, gishobora gutsimbataza intwari ya demokrasi, gishobora gutuma itunga ry'igihugu riduga, gishobora gutuma ubutungane bukora neza ahantu ikintu biti giturire kitagwanijwe. Kwigiturire mu gihugu kimeze nk'ikiraya kiboze. Kuko nta mico myiza nta etat de droit amaduguvu igihugu gifatiye ku mategeko gishobora kuboneka kumuntu kuko nababwiye igihugu cyamaze gutsimbataza igiturire usanga abantu bacambera nk'ivyigenze hanyuma kandi abantu bato bato nukuvuga imfuvyi abapfakazi aboro abo bantu basaba kugira ijambo mu gihugu ucu usanga bamafaranga aribo bagira. Mugabo igiturire n'undi abisiwe n'umuvumo ku gihugu. Igihugu bakiretse tureke kugwira ntibikunda. Hariho abantu bamwe bamwe bitiranya umugambo utwara bakawitiranya n'igihugu bagafata canke bagafata abantu batwara ku giti cyabo bakabitiranya n'igihugu. Mugabo ngenda kubwira umuntu afise ikiringo abaho n'ikiringo aviraho mw'isi. Mugabo igihugu coco ntigihera kigumaho. Murabona abari bakomeye mu myaka ya 60 ubu nta numwe nabavuga atabafise ico bamariye igihugu sosiyete. Abantu bari bakomeye mu myaka ya 75 72 kuduga 90 haruma kiriho n'abariho. Urabona ko nta ngufu bagira n'abariho uno munsi. Rero bashire mu mitwe yabo yuko ico bazomarira igihugu nico kizotuma bavuga cyangwa bagakora ico bakora. Rero abarundi bari mu mahanga
bari mu bantu ba mbere bagomba kuzana izo mpinduka. Nibo cyo gituma jewe nifuza gukorana nabo cyane kugira ngo twese dufashanye kubaka kino gihugu cacu, kuko ndababwiza ukuri, ishuri ryubatswe, ivuriro ryubatswe, ubutungane bukoze neza, abarundi bari mu mahanga barafise ikintu bo kwirata, kubera bo barafise uguhinduka cyane, barabona ingene ibintu bimeze. Ndabakaro gasanga nta muntu ndaba mu mahanga amaze imyaka n'imyaka ashobora kuvuga mwarumvise ngo ubu yahasigaye mu Burundi bavuga ngo nyakubahwa cyane. Ibyo muramaze kubyumva ni icubahiro. Ibyo ntibiba bijya babyita ibintu byo kunezereza ibigumbagumba. Uravye ibibazo igihugu gifise ukabona hari abantu baguma bagira barazwi ishinga no kubabwirwa ngo nyakubahwa cyane. Ibyo bintu wowe urabyumva muri vocabulaire ntibiri mu Burundi gusa. Ni ukubaha abaganza rufiye. Bibiliya iratubwira ko tugomba kubaha abaganza. Mugabo kumwubaha si ukuvuga ibyo babyita gusaba cyangwa kurondera kunezereza ibigumbagumba by'umuntu atwara. Mugabo kubaha ubuganza nuko umubwira ko agomba gukora ibyo agomba gukora. Mugabo urupfasoni, mugabo bijya bintu none ndakubaza umushinga amateka wumvise ngo wewe nyene uzawumva ngo jewe ngo ndi honorable nabi. Mu bisanzwe ndagenda babwire yuko ikintu bita honorable kibwiga umuntu amaze guheza amanda babonye domiye honorabilité akayihabwa n'ibyo yakoze. Mugabo ahandi hose l'exercice de son mandat kwa député umushinga amateka. Mugabo honorabilité ayihabwa n'ibikorwa yarakoze arafe dosomanda inyuma y'ikiringo. Mugabo twebwe usanga umuntu ari hariya ngo honorable ngo jewe ngo honorable. Wowe ni uko honorable ivyo nibiba, ivyo biri mu Burundi gusa no muri Afrika. Ni si icubahiro abahawe n'amabanga ariko urumva oya samama gwicubahiro ico gihabwa n'ivyo ukora nico bari societe. Nyamba hari ibintu rero byinshi igihugu cacu nivyo vya mbere umuntu agomba kubahwa. Nivyo umuntu wese no kumubahiriza agasonerwa mu gateka kiyo. Mugabo abantu batwara bagomba guhabwa icubahiro n'ivyo bamariye societe, apana ibibanza barimwo, kuko bigiye banza barimwo none basubiriyemwo ni bibanza bahabwa n'abene gihugu. Nabo bene gihugu babaha ivyo bibanza nuko babibaha kubera babahemba amakuru n'amatagisi yabo. Ivyo warubizi bajya n'abakozi bacu nabungere bacu. Ivyo sinzi kuvyumva nabungere. Umungere rero nawe arafise uku n'umusuku. Umusuku rero kandi abamusuku rero wamuhemvye kuva tuguma mu buntu buto budashobora gutera imbere. Ivyo je ndavyita ivyumviro byo hasi cyane. Ivyumviro byo hejuru cyane tugira ibiganiro bijana ku iterambere ry'igihugu, bijana ku bibazo bihari, kugira ngo tugire bijya twita préalable development. N'ubu twaragize igitabo cy'imbona kazoza kigizwe n'inkingi zitanu. Izo nkingi zitanu umurundi wese ari mu mahanga ari mu gihugu tugomba kubyumva kumwe, tukumva yuko igihugu kigomba gutera imbere gishigiye kuri izo nkingi zitanu. Mugabo kandi tukiri muri honorable excellence ivyo bintu ndakubaza hari umuntu wo muri Etats-Unis n'umudepite cyangwa umuperezida urumva yitwa honorable canke yitwa excellence? Harumva none abarundi barasanga imico n'abanyamerika icubahiro. Ivyo cy'imico ivyo ni ibintu universel, ibintu by'imico. Umuntu kwisi hose umuntu agiye mu mabanga ahabwa societe niyi ikwiye kumugena ingene agenda. Mugabo kubera impozi babiri ruhande zimukikije acemba ko caba honorable, acemba ko caba excellence, acemba ko caba. Mugabo nundi abisubiyemwo je nari mu nama ndabahakana gasanzwe, nari mu nama n'utwara umugambwe uri ku butegetsi. Hanyuma numva bose bavuga ngo nyine iteka cyane, ngo nyine iteka cyane. Ico kintu numva n'ubwabere ndacumva je ndabahaguruka nariko muri akibazo dufise na kino gihugu. Mwumva ico kintu kwari cyo cy'ubwazo mwanya abantu bakavuga nyine iteka cyane. Nabivuze mu nama n'injiji banavuze no kwirata ko nabivuze mu nama abantu bose bahari. Ndababwira nti nukuri tukirimo ibi bintu bito bito. Jewe Rufyiri umamagaye Rufyiri ahubwo birafasha cyane gusumba
mugabo tukiri mu bwo buntu buto buto bizotugora ko dushobora gufata ibintu byo hejuru. Icyanezereye nuko nawe yavuze ati ibyo bintu vraiment jewe babivuga si cyo barondera. Nico gituma jewe mbona none ibyo bihurira hehe n'igiturire turiko turavuga ibihera ngaho nyene. Burya jewe niyumvira yuko burya ukiri mu buntu buto buto wewe burondera yuko bwo ushira imbere hejuru bashira hejuru wewe biragora ko ushobora gushira imbere uwundi. Igiturire rero naho gihera ugomba kubaza kwicisha bugufi, ugomba kubanza kugira mugabo. Ikinezera nuko mwa kino gihe hariho abatware bamwe bamwe ko baravyumva, kandi burya birumvikana umuntu wese muri natire muri kamere kiwe afise ukuntu aguma yumva ko mego niwe yoje imbere. Mugabo abarundi bari mu mahanga bari mu bantu ba mbere bazofasha gwito mpinduka. Ndabakaruro gasanzwe abarundi bari mu mahanga bobo barafite ico bita liberation de la parole, bakavuga uko ibintu bavyumva bavuga bisanzuye. Mugabo urabona mu kino gihugu hari igihe rimwe na rimwe bigorana yuko uvuze ikintu kidaryohera mu gutwi umuntu kanaka, acabona ko mengo washize isoni, acabona ko mengo uri urarenza urugero. Muganda ngenda kubwire yuko igihugu kiradusumba twese, nta muntu numwe ari hejuru y'igihugu. Nico gituma twese tugomba kugira ikintu bita débat d'idées, tugashira imbere ibiganiro ibiyago, tuganire tuyage nk'abarundi mu butandukane bwacu, kugira ngo turabe ukungene ibibazo bimwe byohava. Kuko abantu jewe ndemera neza yuko impinduka abarundi bari mu mahanga aribo bambere bazozizana, kuko bo barafise ibintu bavumye hano ahana hari. Ariko ntibari mu bafata ingingo mu gihugu. Erega mbega ndaguha akarorero, mbega ntunzenya Gandhi yafata ingingo yihe ko yazanye impinduka mu gihe ciwe? Hanyuma Martin Luther King mu gihe ciwe yazanye ko yari mu butegetsi ubuwe, warigeze wumva bano musanteri canke na chef de zone ahantu Martin Luther King? N'abantu benshi cyane nshobora kuguha akarorero benshi bashoboye kugirira akamaro societe, igihugu n'ibihugu mbere n'isi batigeze baba. Burya ikiri muri wewe kirafise ingufu cyane gusumba ivyo bintu buri kuriya, kuko ibidukora ni nk'umuhamagaro, ibidukora ni igikorwa c'Imana, ibidukora n'umurimo Imana iba yaraduhamagariye mu gihe turiho. None ndabikubwiza ukuri, jewe imyaka maze ubu nibaza ko atari yosigaje ku isi. Jewe rero iyo ndiko ndavuga je rufyira nkora nk'uzofejo, kubera mwino si Imana nizotubaza ibintu twahariye, izotubaza ibintu twahakoze, icyo twamaze. Hanyuma kandi murabizi neza ivyo kurya n'ivyinda n'inda n'ivyo kurya, mugabo umuntu ariho odora y'ivyo bintu arya n'ivyo bintu ariko aranezerwa kuno munsi wa none. Rero je mpamagarira abarundi dukore nk'abazofejo, kuko ibyo ukora biravuga, ibyo ubwira birafise impact biba muri societe. Hanyuma kandi ndabacira umugani ukomeye cyane. Umugani uvuga uti iyo udafise ikintu ushobora gupfira ntubuze gituma warabayeho. Sinzi ko uyu mugani wumvikana. Iyo mu buzima uriho udafise ikintu ushobora gupfira ntubuzi igituma warabayeho. Nico gituma umurundi wese ariho cyane cyane wumva ko ari ikintu ushobora guterera muri societe, cyane cyane nk'abarundi bari mu mahanga. Dufashanye twese kugira ngo ivyo dufise dushobore kuza kubisangiza abarundi basigaye hano, kugira ngo uyo mugani beje kuvuga ni umuyo umuntu ariho adafise ikintu ashobora gupfira ntabazi igituma yabarayabayeho. Tubikorere ko twese kugira ngo dushobore kugira ivyo duterereye. Igihugu cacu birababaje kumva tuguma twumva ngo Uburundi igihugu ca mbere gikenye ku isi, ngo Burundi ngo ni igihugu buri myaka 10 hazamwe ibintu vy'injyane. Mugabo gacu usanga twebwe nyine tuko turatuma imbunuza. Mbe imbunuza jambo imbunuza uravyumva wewe? Ni hamwe umuntu atacamaze ari wafata ijambo imbere y'abantu, yashika mu bagabo kari wasoma imbere y'abandi. Ivyo ni twebwe abarundi turituma biba. Kandi iyo igihugu kigwijije imbunuza usanga umbabarire hari abandi bivuga bigakomeretsa. Mugabo umuntu atemera critique
nawe ne harya abafise ikibazo gukebugwa nugukebugwa kuko erega imbunuza zirabaho nije natanguye kubivuga ngo gasarwe ntiyabivuze no ijambo ritabereye na Bibiliya irabivuga Bibiliya iravuga yuko atari byiza ko umuntu ashobora gufata ivyo kurya byagenewe abantu babihereza imbwa urumva rero aho Yesu Kristo niwe yari gucatangura kugawa mugabo hariho abantu burya mwisi usanga vraiment ibintu bigora usanga ko uyo muntu kubaho kwiwe utuma isiremerwa n'ibyaye karemerwa gusumba kubera iki kubera bo babaho umengo n'umusozi ku bantu nico gituma twebwe turiko turumva no majambo twumve ko tukwiye kubaho turi des hommes de femmes d'impact abantu abapfasoni n'abashinga ntahe basiga mu gihe cyabo impinduka uriho rero nawe urashobora kubaza ikibazo mbega jewe mfise imyaka 20 30 40 50 mbega igihe maze nashoboye kumarira iki societe nagize iki urumva urabona umuntu hari umuntu avyuka akaryama akavyuka agafungura akagira mugabo ntiyumvira ati mbega jewe igihe canje ndiho nigiki namariye societe ivyo bintu rero nitwaza turagira social do questionnement tukibaza jewe ndashobora kwemeza neza yuko dushobora kugira icyo dusize mwinosi erega uzora abantu bose bagize akamaro nabantu bakora nk'abazofejo jewe ndipfuza igihe ndiho gukora nk'umuntu azofejo ariko rufyira umuntu abakurikira yo havagira ati ku nguvu muriko murashira ku barundi bari mu mahanga yo havagira ati nta cizere mu gifise kuba ari ngaha mu rugamba abari ngaha genda bafise kucizere kuko nabashoboye kugizana impinduka kera bari ngaha mugabo mu mahanga barafise ico no kwita experience barafise ibintu bize iyo bari dongo rero biroroshe cyane ko bashobora kugira impinduka kuza gufasha mu mpinduka gusumba abari ngaha kuko ndabakarorera kwa gasore agiye kwiga mu Bubirigi yarabonye ibintu bimwe bimwe arahindura n'abandi cyo hari ibintu nigira mu mahanga nkabona ko ndabizanye mu kino gihugu bigira nk'ivyo ndabakarorero nk'ivyo bintu usanga umuntu yumva wenye yikubita mu gakirya ngo jewe ngo ndi honorable naka ngo ni nyakubawa naka bijya bintu vraiment umbabarira bijya bintu ni ibintu bibi cyane ibintu byo kunezereza ibigumbagumba ni ibintu bibi cyane gusisha ariko wowe tubatoba jewe ahubwo narababujije ndafisa barafisa amajambo y'ibyubahiro bampa nababwiye nti jewe umpamagarira Rufyiri kandi bizo hari nabo bigora n'abakozi nkoresha baratinya birabagora mugabo ubu banyandikira Shere Rufyiri bose n'umukozi muto Shere Rufyiri kandi ugiye kugenda bishobore sukuyemera no muhiri wanje aho muhira twebwe tugira ameza kuko numvise ko nohera ngaho nyene ntitugira ameza abiri yo gufungura twese dusangirira hamwe uwo ari we wese n'umukozi abitega dusangirira hamwe twese atari umavuye kuko numva kohera ngaho nyene erega nawe n'umuntu ni n'umurundi n'umuntu ibyo akenera nawe n'ivyo ukenera kandi udashobora kwishira mu kibanza ndawakarorero urabe aho igihugu cacu kigeze mu bisanzwe mu bihugu byubahiriza ikintu bita etat de droit uko umuntu agira inguvu nke niko yubahiriza uko ibintu bigira inguvu nke niko byubahiriza ibihugu byasimbataje ikintu bita etat de droit usanga umuntu urabona barashize ahantu abantu baca bamaguru ngahe Bujumbura hari ibintu bita amaferuje naho hamwe biriko birapfa n'ibindi urazi yuko atamuntu agendesha imodoka ashobora kubisa umuntu w'amaguru makino gihugu ntibibaho ivyo rero nibikwereka ubunyamaswa n'ububunuza twebwe tugeze tukureka aho bitugeze ne mubona yuko mwebwe mubona yuko abarundi bari mu mahanga bamaze kugira impinduka bamaze kubona ibitandukanye n'ibyo bari ngaha babona kubera ikishira hamwe ryanyu ritaza kubyigisha ngaha mugashima kuja kubibabwirira mu bihugu ariko none ibi ndiko ndavuga abarundi ko ngani bavyumva nagenda kubwire uza wumvirize neza aho mfata ijambo hose jeje ndabigarukako nta munsi numwe ntabigarukako kuko ntushobora kurondera guhindura abantu utabanje guhinduka jewe ndiko ndabivuga ibi ndiko ndavuga ntabigize ubuzima bwanje ndabakarorero wewe duhanyirande sinakubwiye ko shika saa 5:09 none waza ko ivyo bintu bimenyewe mu Burundi kandi ndamutse ndayirengeje nkashika saa 5:11 mba nkoze ikosa rimwe ridasanzwe burya ro changement impinduka nishobora kuza utabanje kwihera ku wewe nyene
nk'ibintu byo kubahiriza umwanya urashobora gusanga umuntu yitwa ngo ni umusuku umutware akaguha randevu cyangwa akabuza mu nama akamara amasaha 3 abantu bamurindiriye. Ico ni ikintu bita en development, ni ibintu vyerekana yuko jewe namangirisha amanama mwa kino gihugu. Inama zose ntumako mvuga nti dutangura saa 2:3 dutangura saa 2:8 kandi muzobaza muri leta abantu baraza kugurura inama jewe barabasanga naje kuvuga kandi bagaca basubira inyuma kuko bigomba kugenda gutyo. Hajya ro changement impinduka zose zihera kuri wewe ukavyumva. Iburaya canke ahandi tre isanga saa 1:01 saa 1:3 umwanya wo kwinjira no kugara umuryango ntibishikara 1:01. Uravyumva? Ivyo rezo mpinduka nizo abantu bari mu mahanga cyako bazana ngano mu gihugu. Twese duhindure. Nakubwiye jewe umushoferi tugendana wabo tuba turi kumwe uramutse urenganye hajya hari umuntu agira rengane n'amaguru ndakubwije ukuri ndagufata ko wakoze ikosa ryo mu ibarabara. Kubera iki twebwe nabivuze tugomba kuba des hommes des femmes d'impact mu gihe cyacu kuko udahinduye ibintu mu gihe uriho ntuzobihindura warapfuye. Nta bikorwa biba mu kuzimu ntibibaho. Nico gituma ugomba kugira ico ko ukamarira societe mu gihe cyawe. Aya majambo n'amajambo akomeye kubera nitwaguma dushira imbere imbunuza imihimbiri abasuma n'ubu ndabese hari abantu badashaka umuntu abivuga gutya jewe barashaka banyanke ndabivuga kuko nta kundi bimeze niko bigenda. Twese tukaba tuzi ko umuntu ari gisuma ikibandi komvyo akabari washatse gusoma imbere akabari washatse kuba umugabo imbere y'abandi bose. Ivyo bintu ntibishoboka. Mugomba kuvuga ikirufiri kumu abo bantu muvuga yuko ari nk'abasuma none nimwama mukurikira ko nk'umukuru w'igihugu avuga ati bafashwe babahanye. Umviriza ndakubwire bafashwe yego umwe arashobora gufata mugabo ni nk'umuntu abagize ibyago je niko bivuga kuko ikintu bita kugwanya igiturire nufata umuntu gutya rimwe oya ugira ikintu bita reforme profonde. Ndabakaro gasanzwe abaduaniye abatoza ko muravyibuka imbere y'2008 ngire byari bimeze binjiza amamiliyari amajana 4 duwane na impu bikitandukanye mugabo bagize reforme bazanye umuzungu yitwa Kirani Hormes. Nagenda babwira ko iyo muzungu Kirani Hormes yarazanye impinduka baduwaniye bose barabasohora barabirukana mu nyuma bacagira reforme asaba kubakaza basinya amakontra mashasha. Nagenda kubwira ko twaciye tuva mu myaka itashika 10 twaciye tuva ku miliyoni amajana 4 tuja ku miliyari 2,500. Uravyumva urumva izo mpinduka izo mpinduka dukeneye navyo byo gufata ubutungane bumeze uko bimeze no munsi ariko ushobora kubona ko ari ikintu cyohinduka. Aba muvuga ko basoma imbere y'abandi mugomba kuvuga iki? Tugomba kuvuga abantu twese tuzi ko ari bisuma. Ndabakaruru gasanzwe jewe ndazi mwa kino gihugu kandi amaze kubivuga kenshi. Umuntu yatwaye yakoze muri Ry'abarundi ari umuntu akomeye mu myaka y'imbere ya za 90 aratwara amaproje amwamwe arakora mu masosiyete amwamwe ya leta. Ivyo bintu byose byarugaye uravyumva mugabo uyo mugabo imigambwe ije bace baje imbere atanga amafaranga atagira uko angana. Ubu nibo bitwa ba honorable kandi abo bantu usanga bagiye imbere. Twese turazi neza ko ari bisuma komvyo ibibandi by'amakaruvati n'amakoti kandi abo bantu nibashitse mu mugambwe bashashe nk'abamarayika batazi ibintu byabo. Jewe rero narabajije mvuga ni tugo nicyo gituma twasavye mw'iki gitabo cyo kirashigwa yuko hoje ikintu bita enquête de moralité hashigwa ikintu bita un système national d'intégrité ijejwe ko abantu baronka amabanga y'igihugu babanza kwigwako. Mbega bakuze biba mu Rugarama egara abantu bakora biba mu Rusenge biba mu Rugarama bashitse mu ishuri bakiba amanota bashitse mu ishuri baca mu biga ca leta mugabo abantu gacusanga nibo bakuru nibo bantu ata muntu numwe bashaka yuko atobavuga atavuze ngo honorable atavuze ngo excellence atavuze ibintu nk'ivyo kandi mu baravyemeye. Ico ni kintu nico kinezera baravyemeye yuko ivyo bintu bizoba. Abo bantu rero niba twe tuvuga tuti nabasuma baza gusoma imbere y'abantu cyane usanga bicaye ku ntebe z'imbere iminsi yose. Abo none ndakubaza Karoli none wowe ushobora gusigura
ukungere kuva mu mwaka wa 2006 hagiyeho itegeko ry'uko berekana ubutunzi bafise abantu bari mu nzego z'igihugu bagare nino sari bikaba byaranze Burundi kuvuga abasuma bafise nini amategeko ajaho barakora ibishoboka byose hakajaho amategeko abakingira iyumvire nk'ivyo bintu twese gace tuguma tubakomera amashi gutya ivyo bintu ntibishoboka jewe nabivuze jewe bwa nk'umuntu azopfa ejo kandi nawe nzopfa jewe nzovuga nzopfa ibyo ngomba gukora navuze numfuza gupfa ndi vide ngaragara atakintu cyo kifise muri jewe n'umuntu ndabisubiyemwo ijya mbona kazoza ntizogenda ishobotse tugifise abantu babasuma bababandi bafise ijambo mu gihugu abarundi rero bari mu mahanga babona ingene ahantu hariya bigenda barafasha kandi nagenda babwire intwari ibereye ntiraba ibi abandi baraba intwari ibereye n'intwari ibereye nyene ibihugu vya Asiatique byo muri Aziya n'ibindi bihugu bindi biriko biratera imbere ugiye kubiraba byashize imbere intwari ibereye umuvugizi w'umukuru w'igihugu aherutse gushira habona amafaranga abari bivye bayagarukanye yavuze nimba nibuka miliyoni 15 baravuga yuko ayo mafaranga yaciye aja ibi nabiri jewe ndakubwire umukuru w'igihugu n'umuntu nubaha cyane kandi ni itegeko ko umuntu atwara umwubaha jewe cyo nagenda kubwire amafaranga adaciye mu nzira agomba gucamwo nenda wakarorero jewe budget general ndakirana ku munsi nibaza yuko abantu bagiye kubitunganya bavyibagiye nivyo niyumvira kuko je ntayo ndigera mbona muri budget general de l'Etat hariho rubrique muri budget general hariho ama rubrique ashaka kurata yitwa rubrique exceptionnelle niko yitwa hariho rubrique ijanye n'amafaranga yibwe les fonds de tournée le couvrement des fonds de tournée hakaba na rubrique ijanye recette à provenance des minéraux amafaranga yavuye mu butare hakaba na rubrique igira gatatu yitwa yahora yitwa ubuye abasana bayikuyemwo les fonds d'amisome amafaranga yava muri za misome ayo mafaranga zo matiko turareka kugira ngo aboneke kugeza n'uno munsi muri budget ntiyigera aboneka ugiye kugira ngo bibone uza kuraba muco bita roi de règlement et compte rendu budgétaire amafaranga rero yagiye gukora aciye hirya y'ibyo amategeko ategekanye nagira nibutse yuko roi budgétaire iri muri constitution ndavyibutse neza constitution rero hamwe n'amategeko ayikomokako aravuga ingene amafaranga y'igihugu yengeranywa akoreshwa akongera agakontororwa amafaranga rero akoresha adaciye mu izo nzira by'ukuri ntabaciye mu buryo bukwiye nyamba yavuze yuko ayo mafaranga yakoze atace ngagomba guca ivyo ni ibintu vyo gukosorwa ivyo nabijwe ni ibintu vyo gukosorwa mugabo sinibyo twariko vyagenze ko navyo numvise jewe nibaza yuko vyagenze gutyo ntibizosubire kuko vyo tera ingorane kuko muri budget irafise imbabarire amafaranga ariko aragarukanwa mu gihugu yari yibwe n'abategetsi mwari muhejeje kuvuga ubunye leta iri kuri yakira kuri konte yashizweho umviriza umugambi ubereye ubuyuhe umugambi ubereye ubwa mbere mu bintu nunzeye ikintu bita la loi budgétaire ikurikiza ibintu ivyo bita les principes sacro-saints sinige no bivuga mu kirundi n'ingingo ngenderwaho kandi zidahindurwa kugira ngo amafaranga ashobore gukora neza uca ingingo ya mbere nico bita l'annualité budgétaire l'annualité budgétaire kuvuga budget igomba gukora mu mwaka umwe iyindi principe ikurikiza nico bita la sincérité budgétaire nukuvuga yuko ibiharuro byashizwemwo bigomba kuba ari ibiharuro bikwiye bimeze neza atamakemwa bifise principe ya gatatu nico bita la transparence budgétaire nukuvuga yuko amafaranga yose akora agomba kuba yegeranirijwe muri ico mu bisanzwe haba konti imwe ico bita compte général du trésor amafaranga yose yatojwe ategerezwa kuja muri konti imwe ya leta hanyuma ayo mafaranga akaba gere par uwo bita l'ordonnateur trésorier du Burundi niko amateka avuga amahera yose agiye gutunganywa hirya y'izo principe abari hirya y'intwari ibereye abari hirya ya governance
ivyo ni ibintu kw'isi yose niko bigenda. Bitagenze gutyo biba birimo mu bibazo. Na rero jewe mvuga nti ubu izo principe za gestion budgetaire tuzikurikije ntibizokura, bizaba bigoye. Amafaranga rero yibwe hari ibintu bishika kuri 3 canke 4 tugomba kuronka. Ubwa mbere abayivye ni batugomba kubamenya. Ega n'igisuma nshaka kukibira n'igishoboka. Ico ni cyambere. Igira kabiri nuko amafaranga yibwe agomba kumenyekana, hanyuma kandi abantu bakamenya ko yagarutse, kuko kugira ngo bimenye ntibikene ubirabira mu kintu bita loi de règlement et compte rendu budgétaire. Ni ibintu byumvikana, ukongera ukabirabira mu maraporo Cour des comptes isohora. Ibyo tabibonyemwo menya ko abari ngora anye yavuwa muvugizi w'umukuru w'igihugu yaravuze yuko yaciye akoresha mu bikorwa bitandukanye. Oya erega we waravuga mugabo acamuga uti okay, hariho principe yitwa transparence budgétaire. Ubu hatogwa ikintu bita budget citoyen, nitogwa kw'isi yose. Igihugu idatora ikintu bita budget citoyen kiba gifise defaye mu bintu bita intwari bereye. Rero kubivuga ni kimwe, wowe tumwa tuti mbega wari mugize mwana mwaje byanditse biri hehe. Ico gihe genda bisanga ahantu hatatu, muri loi budgétaire nkabisanga, muri loi de règlement et compte rendu budgétaire nkabisanga, muri Cour des comptes muri rapport ya Cour des comptes nkabisanga, mu maraporo trimestriel d'exécution budgétaire yakoreshejwe na yatanzwe na ministère des finances. Muri za document zine amafaranga atarimo, jewe umuntu bari kwaravuga byose bica bingora nk'umu analyst, nk'umuntu asanzwe akurikirana ikungene amafaranga y'igihugu akora. Nico gituma nyamba by'uko tugomba gutera imbere. Burya budget y'igihugu igizwe n'ibice bitatu. Igizwe n'amamiliyaridi 5,000 birenga bitoya, 5,000 miliyari arenga. Mwayo 5,000 miliyari, miliyaridi 2,500, 2,500 miliyari na marosete abantu batanga amakori n'amatagisi. Hagacaba 1,900 miliyari atangwa n'abafasha Uburundi. Hakaba na hafi 500 miliyari y'ikinogo cyo bita deficit budgetaire. Ibyo bice bitatu byose birafise amafaranga yatizgene yegeranywa, arafise ingene yarafise ingene bigenda. Ugiye rero kuvuga yuko ari mafaranga waciye uzana hirya yayo oyi ntace mwiyo nzira, haba hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ico bitwa gouvernance budgetaire. Nagira nibutse kandi kariho itegeko cyitwa gouvernance budgetaire. Iryo tegeko rero rigomba gukurikizwa arareti atari uko bica bigora. Murabe naragendeye kijya gipolisi kije gukora amadosiye kibita PJP, police judiciaire. Jewe nagira ngo ijya service ijeje kuraba abakozi b'ikibi. Iyo service iyo umuntu akoze icyaha burya baca bamugira ikintu bita fish izira jako ibyaha yagiye arakora. Abana igiye gusaba akazi ahantu barakubwira bati genda uzane extrait de casier judiciaire. Mugabo iyumvire kugeza nino saha baracabigira ku butaka kugeza nino saha. None udashobora kudigitaliza service ijeje gucungera abantu bakora ibyaha mu gihugu. Umuntu uzurara bigeneye voliwa, umuntu arashobora gukora ibyaha ngaha agaca agenda mugabo usanga uyo muntu cyukuri kuko ajya amafisha aratakara ariga. Mugabo iri digitalize suwari wese ashobora kubikora. Rero turacyafise ibibazo byinshi cyane muri tugomba gutora umutima wake mu gihugu. Mugabo nkuko ndakunda bivuga, abarundi bari mu mahanga bari mu bambe bagomba gufasha. Ndabatumiye rero, ndabateye akamo nibaze dufashanye twese. Jewe ngirace ubu mwakino kiringo ngira ngende tuganire bambaza ibibazo byose bashaka. Ndazi ko urugamba nkuru rutoroha, bisaba ko umuntu yitanga, bisaba ko umuntu yiheba. Mugabo nta kintu na kimwe wakoreye igihugu, wakoreye imfuvyi, wakoreye abapfakazi, wakoreye aboro kigera gihera. Bavuga bati l'objeno perijame, nta neza ihera nta neza ibura. Nemeza neza ko ikintu cyose umuntu akoze ari mw'inosi agikora arondera ineza ya benshi cyangwa kigira akamaro n'abatakiriho
abantu barakibenefisia bakironka murakoze. Gabriel Firi urakoze kuri kino kiganiro. Nibutse abadukurikiye ko murongo wishira hamwe Uricom rijejwe kugwanya ibiturire n'isezerwa ry'ubutunzi, mukaba muri n'umukuru w'inama y'inararibonye mishira hamwe ry'abarundi bari mu mahanga. Zera nanje reka nsozere mbaza kino kibazo. Mbega namwe murabona neza yuko abarundi bari mu mahanga bashobora kugira uruhara ruhambaye kugira ngo igihugu kive mu kangaratete kirimo? Nimba mubitahura nk'uku muvyandike muri komantere zanyu.